niwumve ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana, uyiha abandi mwana. Barundi kazi, mwebwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi ndabahaye mwiriwe. Ndi Ntafatiro Patrice Taridatuba idome kandi matara. Ni jewe Ntafatiro niyita ngo muco uticuza ucundisha umwijima igicugu. Hanyuma uno munsi nkabanzanywe no gukosora ikosa abarundi bakunda gukora. Iryo kosa rero ni kosa ry'amajambo abiri, ijambo ry'umuhanuzi n'ijambo ry'umujênâma. Kino kiganiro cyitwa umuhanuzi si umujênâma mugabo umujênâma n'umuhanuzi. Nivyo rero tugomba tuje turaba uno munsi. Ngomba kubwira abarundi basanzwe bavuga ikirundi ibintu byo kuvuga ngo umuhanuzi ha kuvuga umujênâma babihebe, ahubwo batangure kuvuga umujênâma. Ivyo bikaba vyaje gute? Intango nuko twariko turavugana n'umuhanuzi, ndaza kugidura hanyuma, umuhanuzi wa Nyenenganji General Major Valise Ndayishimiye. Hama uwo muhanuzi akaba Yohani Korode Karegwa. Hama tuganiriye ndamubwira nti amakuru ga muhanuzi wa Nyenenganji atoya jewe burya noshima kwitwa umujênâma wa Nyenenganji. Hanyuma nje ngomba kugira uburonzi bujanye n'iryo jambo. Niho nahava rero nsanga bwa bundi umuhanuzi n'umujênâma ntibisa. Arico gituma ngomba ngire buno buronzi, hanyuma abarundi bose bankurikirana n'abarundi bakunda ikirundi c'abarundi bareke kuvuga umuhanuzi ahubwo bavuge umujênâma. None rero umuhanuzi niki? Umuhanuzi kubisanzwe ni integuza, mu inyitangizo y'amazina y'umugwi wa mbere w'umuntu, kubera tuvuga ngo muba ni mu yo mazina y'umuntu. Hanyuma hana itsitso ry'irivuga guhana, ingobotozo gwahukanya ihakana igikenurwa co mu guhana. Hinge mbanze ngere ngaha. Iyi ngobotozo nukuvuga irabuza igikorwa, irabuza igikenurwa kiri mu guhana. Nk'ubuvuze ngo gusasa, gusasura, iyo ibuza igikenurwa co gusasa. Uvuze ngo kunigura, iyo irabuza igikorwa co kuniga. Igihe impene yari ifise ikiziriko mw'izosi hanyuma ukagikura mw'izosi ukaba uyiniguye, mugabo rero kunigura kivuga kugirako. Iyo ngobotozo rero ibuza igikenurwa co guhana. Nukuvuga rero mu yandi majambo, kubera iyo ngobotozo nica yerekana yuko umuhanuzi abwira umuntu yagomba hana abantu akamuhanura neza canke akamuhanura nabi bikavana. Iyo yagomba kubacira nk'umunyororo w'umwaka umwe akamuhanura toya, bahanisha umunyororo w'imyaka 5 abamuhanuye nabi, canke ati burya bari bakwiye umunyororo w'imyaka 5 wakavuga toya, burya bakwiye umunyororo w'umwaka umwe bamuhanuye neza. Nagasozo kerekana umwuga canke akamere. Nkaburya tuvuga ngo umurimyi, nkaburya tuvuga ngo abatamvyi, biri nk'ivyo. Nukuvuga umurimyi n'umuntu afise umwuga wo kurima, umutamvyi nawe n'umuntu afise umwuga wo gutamba. Hariho nakamere n'ibindi byose. Aha rero turiko turavuga umuhanuzi. Umuhanuzi akora iki? Umuhanuzi n'umuntu akenewe gusa iyo uwahanura agomba ahane abantu. Nukuvuga rero umuhanuzi, mukaba muzi yuko umuhanuzi ari jambo ryaje kuri Republika, ni jambo ryaje kuva Uburundi bwikukira. Nukuvuga ko ijambo umuhanuzi iyo ibuza igikorwa co guhana,
mu yandi majambo abantu bose batwaye igihugu cy'u Burundi, indongozi zose zatwaye igihugu cy'u Burundi, abayobozi bose batwaye igihugu cy'u Burundi, umugambi bari bafise wari wo guhana, nta kindi. Kubera ntwave wiyumvira ngo abarundi ntibazi Kirundi, barazi Kirundi. Barize bavuga umuhanuzi, no kuvuga ko mu mibereho yabo, mu migabo n'imigambi yabo kwari guhana gusa, nta kindi bakora. Arico gituma rero baca bakenera abantu babahanura kugira ngo bababuze guhana. N'ahandi hoho nukuvuga nk'abakuru b'ibihugu, nk'abakuru b'imigambwe kwari guhasha gusa, nta kindi kintu bakora. Hanyuma rero abantu bakaza kubahanura bababwira ngo bace inkoni ngufi, bace inkoni ndende, hama bakubita abantu inkoni ngufi. Mu yandi majambo rero, kwitwa ko General Major Evariste Ndayishimiye nta kindi akora atari guhana, kumva ko umugambwe CNDD-FDD ata kindi ukora atari guhana, kumva ko buramatari naka ata kindi akora atari guhana, kumva ko musitanteri naka, indongozi naka ata kindi akora atari guhana, kuburyo akeneye umuhanuzi amubwira akamama, umuhanuzi amubwira ati oya cinkoni ndende ukubite ngufi. No kuvuga ko abahanuzi bose iryo jambo rirakwiye kufutwa mu Burundi, iyo iryo jambo rivuga umuntu aja inama, agira inama umukuru kanaka, indongozi naka canke ubundi. Nuko rero ubu naho tugomba tubone ijambo umujênâma. Ijambo umujênâma ngiri narariteguye. Umujênâma naho ntoyida kubandanya mvuga ngo nibiki. Umujênâma ni jambo ry'urunani, ni izina ry'urunani. Hariho umuje n'inama. Turabandanya rero nukuvuga ni integuza, ivyo twese turabizi, no mu muhanuzi twari twabibonye. Mu ni inyitangizo y'amazina y'umugwi wa mbere w'umuntu, nkuko bavuga ngo umuntu, nta kundi bavuga umuntu araje, umugabo araje, umugore araje, umukuru w'igihugu ararengutse, umwami arashitse, umwamikazi ararengutse, n'ibindi. Aho hakaja haza itsitso ry'irivuga kuja. Hari abantu bavuga ngo kuja, mugabo ni kuja. Kuja rero ntiryumvikana neza, nico gituma ari kugia. Byumvikana urishize mu mero ntature, ukavuga uti ndagiye canke iragiye, imodoka canke ingurube canke impene canke inka, kiragiye. Ikiringo cyo guhindura ijambo umuhanuzi hakaza umujênâma, haragiye n'ahantu hagiye. Hanyuma ndagutakiye ni cya kiri mu gifaransa cyitwa etcetera rero mu kirundi ni ndagutakiye, kandi ndagutakiye cyandikwa ne na de na te n'akaburungu. Nuko rero jewe mu Burundi bw'iwanje nandika ngo ndagutakiye, no kuvuga etcetera n'ibindi, hamuca wandika ne na de na te. Hanyuma hano agasohozo k'itsitso ry'umuntu aja ahantu, kubera numuja, umuntu aja ahantu, umuntu ariko araja ahantu, si umuja, oya ni umuja, umuntu ariko araja ahantu. Aho rero hanyuma haca haba akaburungu kubera iki? Kubera ni izina ry'urunani, hatanguye irindi zina rya kabiri canke hatanguye irindi jambo rya kabiri. Hari ibintu mpava mvuga bishasha ngaha. Ni integuza y'izina inama yatumye ijwi a ry'agasozo ko umuja rihinduka ijwi ry'akatuzo kwaha. Akatuzo kwaha ni akatuzo jewe ntafatiro patisi natanguye, bikavuga ko ni akatuzo kagomba gusa n'ukwaha. Mu gifaransa ni accent circonflexe, kandi uravye ukuboko n'umubiri hariho accent circonflexe. Nuko nicyo gituma nakise akatuzo kwaha. Hanyuma inama rero, inama burya itsiso sinama. Narihenze mu kiganiro nagize isiso sinama, nsubiye kuvyiyumvira, itsiso nasanze ari na.
ubwa na mbere. Ne ni inyitangizo y'amazina y'umugwi w'icenda w'abantu, ko turavuga ngo imfura, umugwi w'ibikoko, impene, canke umugwi w'ibintu, ingoro. Ni ukuvuga imfura, impene, ingoro, vyose biri mu mugwi w'icenda. Mugabo jewe igihe n'iki kirundi ntibigera bashiramwo abantu. Hariho imfura, hariho n'ibindi bintu vyinshi. Nkaca mbandanya. Hariho na sahwanya. Kurya bavuga ngo umugabo n'umugore. Umugabo na umugore. Canke nta fatiro na bonwa. Ariko arafata iyi ninde. Nta fatiro na bonwa. Iyi na rero, iyi na ni sahwanya iri mu nama. Kubera iki? Kuko inama ihuza abantu, umwe akaba kumwe n'ubundi. Ni ukuvuga abantu babiri bari kumwe nta fatiro, ari kumwe na bonwa, bakaca bavugana, hanyuma ibintu bavuganiye aho hantu kubera bari kumwe bikaca bija mu ngiro. Ntushaka kuvuga ngo hariho inama abantu batahuye, ntibikunda. N'ubu umugera wa corona watumye abantu bamwe bagenda ugasanga bari mu Burundi, abandi bari muri Canada, bakagira inama, mugira inama muhuriye ahantu hamwe. Ntushaka kwivugana uri umuntu umwe ngo uvuge ngo habaye inama. Habwiza kuba abantu babiri bari kumwe, naka na naka. Hanyuma tuca tubandanya. Haca haba ingobotozo y'impengamiro canke akamere. Ni ukuvuga abantu bari hamwe baba bafise impengamiro y'ukuvugana, baba bafise akamere kukuyaga. Abantu babiri ntibashaka guhura badafise ibyo bavugana, ntibikunda. Umwe acagumiwe uwundi akagumiwe. Mugabo abantu babiri bahuye ni na, ni ukuvuga naka na naka, baca banama rimwe kubera bahuye. Rero ni ngobotozo. Abanonosora ikirundi murazompinyuza, mutaminyuje bizoca bivyo nyene. Ni ngobotozo y'impengamiro canke y'akamere. Nagasozo k'icavuye muri vuga kunama. Urana ko ari Ikósa, hariho ve ntibutse. Nagasozo k'icavuye muri vuga kunama. Hanyuma hariho umuntu twitiranwa, we yanonoze ikirundi cane, ngo ntafate Patrice ngo ivyo ngo ntushaka kuronka ngo ijambo ry'urunani ririmwo irivuga. Hanyuma jewe ndamubwira ibintu kwikundwakaza, kuko hariho gukundwa na kazi, ari umwami kazi rivuye mu mugore. Gukundwakaza no kuvuga gukunda umuntu w'umugore, canke nawe wokunda umuntu w'umugabo, mugabo ukamufata nk'uko umengo ameze nk'umugore, ukunda ufata neza. Numva hari ibivuga gukundwakaza. Ubu naho ndaronze irivuga kujenama, umujênâma, inama, kujenama umuntu. Ndagiye kujenama jewe, ndagiye kujenama ubuyazi kugira ngo ivyo bintu bavyemeye. Ndagiye kujenama umugore wanje kugira ngo naka tumuteze imbere. Ndagiye kujenama buramatari w'intara ya Gitega kugira ngo abavuzi b'ingoma baronke iteka risumba iryo bahorana. Nukujenama. Muri ico gihe rero wewe wa muntu wambwiye ngo ntafatire Patrice ngo uvuga ibyo utazi, ngo nta mavuga ushobora kuronka mw'izina ry'urunani, uravyumvise. Kujenama n'ibiburiburi, gukundwakaza n'ibindi. Aho rero umuntu ajenama akora iki? Ni umuntu wese agenda akabwira umuntu, akamuhanura ubwa mbere na mbere, hanyuma akamubwira n'ibindi, akamubwira n'ibindi. Umuntu aje akakubwira ibintu, agasaka kugira ibintu kugira ngo wigenze neza, abarika arakujenama, abariko arakugira inama. Umuntu akugira inama acaba umujênâma. Umuntu akubwira ati nangwa ibi bintu uwo bikora gutya byoba vyiza. Aho rero uri umujênâma. Nari kwijambo umujênâma. Ubu rero hinge tubandanye muce mubona ibindi bikurikira. Maze gusigura umuhanuzi, kumuhanuzi agira inama umuntu agomba hana abantu gusa, kubera harimo itsitso hane ryonyene. Ni ukuvuga umuhanuzi avuga iyo uwo muntu amugishije inama agomba guhana gusa. Ariko umujênâma n'umuntu agubwira ibintu, aguhanura misi yose. Mugabo urabona umuhanuzi s'umujênâma. Oya, umuhanuzi s'umujênâma, kubera umuhanuzi agomba gusa ibintu nk'ivyo. Mugabo umujênâma n'umuhanuzi. Kubera ico rero
mwabarundi kubera ico vuge muti umujênâma naka nuko umuhanuzi si umujênâma mugabo umujênâma n'umuhanuzi muri ico gihe rero byumvikana ko dukwiye kuvuga umuhanuzi hinge tubandanye rero barundi rero barundi kazi inshuti z'Uburundi mwebwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi vuga rero mwese umujênâma wa nyeninganji umukuru w'igihugu c'u Burundi umujênâma w'umushikiranganji umujênâma w'igikomangoma ukamuzi ko igikomangoma ari umushikiranganji wa mbere umujênâma wa buramatari umujênâma wa musitanteri umujênâma w'indongozi ariyo yose umujênâma wa ntafatiro umujênâma wawe kuko umujênâma nico kininiya gusumba umuhanuzi vuga rero umujênâma ha muhanuzi ibi byose rero meze kubabwira ni ivy'umuronzi Patrice Ntafatiro iyo niko ndavuga reje ko ndi umuronzi mba nicaye hasi ngakora ibintu nkavyimvira sinzindura mu gitondo ca kare ngo nje mbwira umuhungu wanje wari karamfata amajwi wakamfata kandi na ninde ngo ndamubwire mbingo ngo urumva ngo haradutse ibi ngo ndabivuge ndavyimvira neza nkabitohoza neza ngaheza nkabifata neza hama nkabibashikiriza ndaja kubironda mpeje kubironda nkavyimvira neza hama nkabironga mpeje kubironga rero nkacamba umuronzi ivyo bandabwiye navyo n'uburonzi mwebwe rero mwariko murankurikirana ndabakengurukiye no kumwoga no kumugezi murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma ariko reka ndabahezagire nkuko mawe yampezagira murazi ko ivyo yamavuga mugabo mbiza kubisubiramwo murakarenguka abanzi barenganye murakarengana abanzi barengutse ariko bishitse mukarengukira icarimwe bobo bazi barengukira ukurengwa nakagaruka tuzosubira